Mwiriwe neza barundi kazi inshuti z'Uburundi mukunda ibiganiro byacu tubanje kubashimira ku karyo ntangere mukomeje kutwereka urukundo. Channel yacu iracana inshasha ariko turiko turagerageza kubagezaho ibintu bigezweho, ibintu biriko biravugwa muri iki gihe mu gihugu cacu, twigira hamwe uburyo dushobora gukemura ikibazo. Ico twifuza nuko tugira Uburundi bwiza, Uburundi buteye imbere, Uburundi bufise aho bugeze, Uburundi bufise iteka mu makungu, Uburundi bufise ijunja n'ijambo nkuko indirimbo y'igihugu cacu ihayagiza igihugu cacu ibivuga. Rero uyu munsi ico nifuje ko tuganira, ndafise aka message gatoya nshaka ko commentinga ko gatoya mwumve uko President Ndayishimiye yabwiye TV5 du Monde, nuvuga ngo n'ikiganiro bakoranye kimaze umwanya muto yagisohotse, mwumve amajambo canye ibyo yashoboye gushikiriza, namwe mugira ico mubivuzeko. Abadashobora kumva ururimi rw'igifaransa turaza kubabwira muri make ibyo bashatse kuvuga uko bimeze, ariko mumve ururimi rw'igifaransa mutega amatwi mwumve. Burundi a été régulièrement pointé du doigt sur la question des droits de l'homme. J'aimerais vous demander, selon vous aujourd'hui, quel est le bilan de votre gouvernance en termes de liberté et notamment celle de la presse au Burundi? D'abord, je vous dirais que le Burundi, c'est le pays le plus libre. Ici au Burundi, vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit d'atteindre les autorités. Je vous dis que c'est peu de pays où les citoyens peuvent accéder au téléphone du président de la République. Quand il y a un problème, on m'envoie directement un message et puis on résout le problème. Nous ne sommes pas au paradis. Des conflits entre les individus peuvent exister. Peut-être les gens, parce que le Burundi d'aujourd'hui, c'est le Burundi d'il y a longtemps. Mais je sais qu'il y a la confiance internationale. Si le Burundi a été élu membre du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, c'est parce qu'ils savaient très bien que le Burundi constitue un exemple. Donc selon vous, les organisations par exemple comme Amnesty International, Human Rights Watch, ce qu'ils disent c'est de la fabulation? Je vous dis ce qu'ils disent, ce sont des mensonges parce que, et vous savez, ce sont eux qui étaient des propagandistes et des putschistes de 2015. Je peux vous donner un exemple. Nous avons remarqué qu'il y avait une très grande population dans les prisons. Et on a décidé de voir comment désengorger les prisons. On a libéré plus d'un tiers des prisonniers. Est-ce que vous pouvez accepter de libérer environ 5000 prisonniers tant que vous savez que les droits de l'homme sont violés? En tout cas, aujourd'hui, si vous commettez un crime, vous êtes poursuivi et vous êtes jugé. Je voudrais qu'il n'y ait plus de prison au Burundi. Mais nous ne sommes pas au paradis, les criminels existeront toujours, mais quand même, heureusement qu'il n'y a pas de prisonnier qui n'a pas de dossier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Tout cela, ça va dans le sens de la protection des droits de l'homme. Murumva yuko muri make ariko aravuga ngo Burundi ni igihugu gifise liberté, ni igihugu gifise umutekano, ni igihugu umuntu yishira kizana ku buryo umuntu agize ikibazo ashobora guhamagara president canke akamwandikira message hanyuma president akaca akemura ikibazo. Aravuga ati mu gihugu n'ibihugu bike bifise uburenganzira canke abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kwacessinga kuri nimero y'umukuru w'igihugu. Baramubaza bati none ko abandi bavuga yuko bitameze neza, mwe mubivuga ko iki? Ati reka abo bantu bavuga nabi ni babandi bo muri 2015 abapuchiste, babandi bashatse gutembagaza ubutegetsi, babandi bashatse gushira igihugu mu manga, nibo bagenda bavuga nabi. Ati n'ikimenyimenyi nuko twabonye yuko muri prison harimwo abantu benshi bafunzwe, ariko twagerageje gukuramwo 1/3 c'abafunzwe turabarekura. Ati rero ni intambwe ikomeye. Ati ariko tugerageje gusesengura amajambo, mu by'ukuri murabizi Uburundi n'ubwacu, Uburundi turabusangi, Uburundi tubamwo, turabuzi 100% ukuntu igihugu cacu kimeze. Ugerageje kugira ico uvuga kitameze neza nkuko yavuze ngo umuntu agafise ngo kwishira kizana akavuga icyo ashaka, afise uburenganzira bwo kritika ibitagenda neza, ariko siko bimeze. Abantu bafise ubwoba, abantu bagendana ubwoba, abantu bafise uburyo batashobora kuvuga ikintu kitagenda neza kubera kuzi neza ko udashobora kurara
mu nzu ushobora kurara wishwe, ushobora kurara unyurujwe, utishwe aranyuruzwa akagenda agahohoterwa agafungwa. Abantu tuzi bari mu maprizo bangana iki badafise amadosiye, canke abafise amadosiye ndetse n'urubanza rwabo rwaheze ariko ugasanga ntibariko barabarikura. Ni benshi, duhora tuvyumva, duhora tubibona, abantu bavyandika mu binyamakuru bitandukanye. Ivyo ni ibintu ni vyinshi cyane. Ariko gute umuntu ashobora kubesha amakungu? Gute umuntu ashobora kuvuga yuko igihugu gifise amahoro, igihugu gifise umutekano, igihugu gifise kwishira no kwizana k'umunyagihugu? Ibi ni ibintu bidasanzwe cyane, ni ibintu bidasanzwe usanga bitumvikana uburyo ki umuntu ashobora kubesha amakungu. Ndashaka tubandanye twumva ikindi kibazo canke ibindi bibazo bamubajije, hanyuma mwumve ukuntu navyo avyishura, hanyuma turagaruka tubivugeko navyo. Plus de 2 ans, votre pays est confronté à une crise économique qui est sans précédent, avec notamment une prix des denrées de première nécessité et une pénurie au niveau du carburant. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que le gouvernement compte remédier à ces problématiques, et est-ce que la table ronde organisée ces 2 derniers jours était en quelque sorte une réponse aussi? Ce que vous venez de dire, effectivement, c'est parce que le Burundi n'était pas connu. Il faut d'abord connaître d'où nous venons. Le Burundi, c'est un pays qui a connu une histoire très douloureuse, une histoire pleine de conflits. Mais ces conflits, maintenant, ont pris fin. Les Burundais se sont réconciliés. Depuis 2005, c'était la période de reconstituer notre société qui était détruite. Vous voyez alors un pays qui commence à se reconstituer en 2005. En 2015, il y a eu un complot pour fabriquer un coup d'État. Et après avoir échoué à ce coup d'État, nous avons subi des sanctions injustes. Le Burundi a subi des sanctions injustes, alors que c'était encore un pays fragile. Suite à ces sanctions aussi, le Burundi a été frappé par le Covid-19. Après le Covid-19, il y a eu cette guerre en Ukraine. Tout cela a eu des conséquences néfastes sur le Burundi. Donc nous ne pouvons pas dire que le Burundi connaît beaucoup de difficultés plus que les autres. Si par exemple vous parlez de pénurie des produits de première nécessité, une augmentation des prix. Allez voir ici au Burundi, dans la région, c'est le pays où la vie est moins chère. Allez demander un kilo de riz à Bujumbura et un kilo de riz dans les pays voisins. Vous allez voir que ici, c'est là où la vie est moins chère, parce que d'abord, nous assurons la sécurité alimentaire. Donc, c'est la question de vie, la vie en général, il n'y a pas de problème. Si vous parlez de pénurie de carburant, d'abord, vous savez que le Burundi, c'est un pays enclavé. C'est un pays qui a connu des conflits où la politique énergétique n'était pas là. Aujourd'hui, les stockages se trouvent à Dar es Salaam. Ce n'est pas ici à Bujumbura parce qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu cette politique en matière de l'énergie. Mais ça veut dire quelle solution vous alors avez maintenant, nous sommes en train alors de trouver des solutions pour cela. D'abord, nous devons constituer des stocks stratégiques ici à Bujumbura. C'est pour cela que vous avez vu que nous sommes en train de contacter les investisseurs pour constituer ces stocks stratégiques. Ça fait presque 1 an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation diplomatique avec votre pays? D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda, on a fermé les frontières. En 2020, je voulais montrer la bonne foi que j'ai. J'ai ouvert les frontières et j'ai entamé le dialogue avec le Rwanda. On a fait un dialogue, on a fait des rencontres et on s'est entendu très bien. Et le président rwandais a accepté réellement de remettre ces putschistes au mains de la juridiction burundaise. Il y a eu des équipes techniques qui se sont rencontrées plus de 5 fois et ils se sont mis d'accord. Mais quand il s'agit d'appliquer, c'est là où c'est difficile. Jusqu'à maintenant, mais malheureusement, au moment où ils refusent de remettre ces putschistes, ils organisent le terrorisme au Burundi. Ils se sont infiltrés du Rwanda et ils ont
tué des gens, ils ont fait des actes, des crimes terroristes ici dans le pays. Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais? Parce qu'ils venaient du Rwanda, ça se planifiait au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne. Et ils s'infiltrent du Rwanda. Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, on a été obligé de fermer les frontières jusqu'à ce que le Rwanda montre sa bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord qui a été décidé entre nous, entre les présidents, entre nos équipes techniques. Donc le jour où ils vont remettre ces putschistes, en ouvrant pour les recevoir, les portes resteront ouvertes. Donc le problème n'est pas au Burundi, le problème se trouve là-bas au Rwanda. bantu b'Imana ntabwo vyoroshe n'ukuri. hano kibazo ca mbere bamubajije ku bintu bijanye ama y'aba investisseurs baza kuinvestisa mu Burundi, aho kurasa ku ntego ku kibazo yaciye ku ruhande atangura kuvuga yuko igihugu c'u Burundi kiriko kiriyubaka kuva muri 2005 kigera muri 2015 gihura ngo n'ibibazo mu buryo bumwe canke ubundi n'ibindi bintu bitandukanye. Atangura nyine guca hirya no hino ko igihugu kiriko kiriyubaka, kiriko kirarondera abantu canke abagwiza tunga baza kuca investisamo kugira ngo congere ngo kimenyekane canke gishobore kuba comenyekana mu makungu. Ataraheza kwishura niho yaciye asimbira ati igihugu cacu ni igihugu gifise ubuzima bworoshe, ibintu bizimbutse. Atanga karoti, ugenda ureba ibintu vy'ivyo kurya ngaha, ikiro c'umuceri uraba igiciro, hanyuma uca ugenda mu kindi gihugu kibanyi ubaza igiciro urasanga bizimvye kurusha ngaha. Bivuze yuko mu gihugu cacu ari ahantu horoshe kuba canke hafise ubuzima bushoboka. Ariko mu vy'ukuri uri kuraraba neza urumva ko ari vya bintu vyo kwisigura canke vyo kwiregura mu bintu bidafashe cane, kuko ikibazo dufise si ico. Ikibazo dufise mwese murakizi, twese turakizi, n'uburongozi budahagaze neza, n'uburongozi budakunda abanyagihugu, n'uburongozi bufise kwihagira canke gukunda inda zabo kurusha uko bakunda abanyagihugu. Mu bindi bintu bamubajije kubijanye n'umupaka wo mu Rwanda ufunze, umupaka uhanura bibe n'u Rwanda. Aravuga yuko ngo muri 2020 ico yari yakoze ngo yerekanye umutima mwiza kugira ngo yerekane ko afise umutima mwiza, ngo none ngo mu masezerano bari bagiranye na president wo mu Rwanda yuko ngo agomba kubaha abapushiste kwera ko ariho bahungiye, ngo ntabwo yabishize mu ngiro, ngo niyo mpamvu ngo bafunze imipaka, ngo vyumvikane yuko n'abantu baza gutera mu Burundi ari abantu batera avuye mu Rwanda, aba terroriste canke imigwi yitera bwoba ngo iva mu Rwanda. No kuvuga yuko u Rwanda nirwo rutoza abantu baza gutera Burundi, baza kwinjira mu Burundi, konona umutekano w'u Burundi n'ibindi bintu bitandukanye. Akavuga ngo u Rwanda niruramuka rutanze abarya abapushiste canke barya abantu bateguye kudeta, hanyuma ngo nabo bazoca bafungura imiryango, ngo vyumvikane yuko ikibazo kitari ku Burundi, ngo ahubwo ikibazo kiri ku Rwanda. Ariko twese ngira ngo mwese murakurikira amakuru aho bigeze, uko bimeze, uko vyagenze n'ibiki byose. No kuvuga rero ikintu gihari nuko umuntu wese akanura, nuko umuntu wese araba akabona, abwirwa, akumva, akabona ico Uburundi bukeneye. Ico Uburundi bukeneye ntidukeneye abantu bavuga cane kurusha gukora. Ico dukeneye mu Burundi dukeneye abantu bakora, dukeneye abantu bafise amadecision, bafata amadecision, abantu bazi ico baje gukora, baje gukorera abanyagihugu, abantu batahura aho Burundi bwavuye, abantu batahura aho igihugu kigeze, abantu batahura ico abarundi bashaka. Kubera ko ni vyinshi cyane abarundi twagiye dupfa, ni byinshi cyane. Hatanguye ivy'ubwoko, hazi ivy'inda, hazi ivy'iki. No kuvuga ngo uyu munsi kibazo mu Burundi gihari gikomeye cyane si ubwoko, kubera ko yaba umuhutu arababaye, yaba umututsi arababaye, yaba umutwara arababaye. No kuvuga yuko ikintu dukeneye cyane ni ikintu coza gizana ineza y'umunyagihugu, kizana ineza y'umurundi wese, atakuraba ubwoko, atakuraba ngo naka aturuka he mu yihe ntara, atakuraba ngo naka afise iki canye ashoboye iki. No kuvuga yuko ibi rero tugenda twumva, ibi tugenda tubona, ibi tugenda tugira ni ibintu muzi yuko vyabaye kuva kera.
kugira ngo bamwe muri bo canke uyu mugambwe uri ku butegetsi uje mu ntambara. Hari byinshi batumva, hari byinshi batabona, hari byinshi bavuga ko bagiye kugwanira, ariko ugiye kuraba kuva bamaze kuronka ubutegetsi batwizeza canke bizeza abarundi ko bazobaha amahoro, bazobaha ico bakeneye canke bazogaragaza aho bahagaze. Ariko aho bahagaze tumaze kuhabona, imyaka ibaye myinshi kuva muri 2005 gushika uyu munsi, ngira ngo murabona yuko hariho ibintu byinshi cyane bitagenda neza, hariho ibintu byinshi cyane bitameze neza. No kuvuga ngo uyu munsi nta muntu ashobora kuvuga, nta muntu ashobora kwijajara ngo aravuze ico agona, aravuze ico yiyumvira, aravuze ibintu canke biriya bitagenda neza. No kuvuga yuko ni ibintu bitoroshe. Ikindi naco kandi nta muntu yizeye neza ko ejo canke hirya y'ejo hazoba hari amahoro canke hazoba hari umutekano canke ibintu bizogenda neza, kuko muriko muraraba ifaranga ry'Uburundi ryataye agaciro, muriko muraraba aho ubuzima bw'igihugu bugeze aho mwasi ashaka, bugeze aho bigoye cyane kuvuga ngo igihugu kizosubira kimere neza mu gihe hakiri babandi nyene, canke mu gihe ivyo abahari batwizeza badashobora kubishira mu ngiro ngo babikore. Rero barundi kazi, inshuti z'Uburundi, bantu mukunda igihugu cacu, nico gihe kigeze cyo guhaguruka tukagira ico tuvuze, tukagira ico dushikirije ku byo tubona bitameze neza. Ntabwo tuzoronka ivyo twifuza tudahagurutse ngo tubigwanire, ntabwo tuzoronka amahoro tutayarondeye, ntabwo tuzoshika ku iterambere tudahagurutse ngo turigwanire. Ntivyoshoboka, nukuri ntivyoshoboka. Rero reka ndabashimire ku mwanya wanyu mwafashe gukurikira ikiganiro cacu, nakagaruka. Imana ibarinde, ibaha amahoro, ibahe ivyo mwifuza. Tubifuriza gutangura umwaka wa mushasha w'2025, muzowutangura amahoro. Imana izobarinde kandi izobashoboze gushika ku vyo mwifuza. Murakoze.